Umutunzi umwe yafashe ikibuye amahero agishira mw'ibarabara. Abantu bo mu gisagara niho baca gira mw'idirisha kugira ngo arabe umuntu aza gukura ico kibuye mw'ibarabara. Icamutangaje, umuntu wese yaca iruhande y'ico kibuye akirenganira. N'abatunzi bagenzi we bafise amajipe meza meza barakwepa ico kibuye bakirenganira. Nta muntu n'umwe yigeze yiyumvira gukura ico kibuye mu nzira. Bose babonye ico kibuye bagira bati ivyo ntibituraba, bakirenganira. Haciye umwanya munini haca umuntu w'umukene yidandariza utwamwa. Ashitse imbere ya Rwarubuye atebaga, uru rubuye ko ruteye intambamyi mw'ibarabara, abantu bamye barucako barengana. Uru rubuye rurashobora gutera amasanganya, imodokari zirashobora kurugonga, imodokari zirashobora kugonga abantu kubera ziriko zirarukwepa. Uwo mugabo w'umukene aragira ati ibintu sinshobora kubisiga bimeze uko. Aratura vya vyamwa vyiwe atangura gusunika Rwarubuye kuko rwari runini. Ngugo ararutembagariza ku ruhande. Agize ati abona hamwe hari Rwarubuye himvye ikinogo. Abona harimwo agasandugu. Yuguriye ku gasandugu asanga harimwo inzahabu, harimwo amahera, ariko asanga harimwo n'agapapuro. Kuri urwo rupapuro hari handitseko ngo umuntu wese akuraho uru rubuye mw'ibarabara, ibi bintu vyose ni vyiwe. Wa mugabo w'umukene ubuzima bwiwe buba burahindutse ibihe vyose. Uwo mugani usigura iki? Nagomba tuwige mu mpande zitatu. Ubwa mbere, mbega ikibuye twokigereranya n'iki? Umuntu yafashe agakura urubuye mw'ibarabara, abandi barucako bakirenganira, twomugereranya n'iki? Umugabo w'umutunzi yashize urubuye mw'ibarabara, twomukurako ikihe cigwa? Aba bantu bobo barera amaboko bakihorera bakabandanya baca iruhande Rwarubuye kandi ruteye ingorane. Hari cigwa twobakurako? Nuko ngivyo ivyo tugomba turabire hamwe muri kino cigwa. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Mu buzima bwa misi yose hama hariho ingorane. Izo ngorane rero abantu bamwe barazibona, abandi ntibazibone. N'abazibonye ugasanga bazifashe minenegwe. Ndazibona none jewe nokora iki? Ariko rero harabaho n'abandi usanga bajejwe gutora umuti w'ibibazo biba bihanamiye abandi. Muri iki cigwa rero twabonye umugabo w'umutunzi yafashe urubuye akarushira mw'ibarabara kugira ngo yirabire umuntu aza kurukuraho. Yigira mw'idirisha araba utwo abantu bigira, ariko akabona abantu bose baguma bakwepa Rwarubuye nkuko ataco rubabwiye. Reka tugire ingereranyo rero y'iki kibuye. Iki kibuye tukigereranye n'ingorane, ibibazo bitandukanye biduhanamiye mu buzima bwa misi yose. Kw'isi yose nivyo hariho ibibazo, mugabo hariho ivyo bamwe baba bisangije. Sinza kuvuga ibintu vyinshi, ariko reka tukigereranye nk'akarorero n'ibibazo dusanzwe dufise mu gihugu c'u Burundi. Kubura iki, kubura kiriya, voilà, ubukene bwa misi yose, ubuhungiro bwa misi yose, kubura ibitoro, kubura umuyaga nkuba, urwanko, indyane za politike, amacakubiri, ubushomeri, ubwicanyi n'ibindi vyinshi ntiriwe ndadondagura. Iyi ngereranyo wowe witahuye nawe? Nimba uyitahuye reka tubandanye. Aba bantu mubona baca iruhande y'uru rubuye bakirenganira, aba n'abanyagihugu ivy'ingorane utababaza. Igitoro gikena bobo ivyo ntibibaraba, haba ubukene bavuga bati
n'ahandi ubukene buriyo, ubushomeri bavuga ati kw'isi yose hariho abashomeri, ingwara ziriko zigandagura abanyagihugu bavuga bati nta sida hamba, n'ibindi n'ibindi. Reka aba tubagereranye na ba sindabibazwa. Aba ni bamwe bavuga bati ivyo jewe bindaba ntunkwegere. Muri uwo mugwi nyene hariho ababona iki kibuye, hariho ababona yuko iki kibuye giteye ingorane, hariho ababona ko iki kibuye ari intamba mw'iterambere, ariko bobo aho gikuraho bakaguma bidodomba bidoga bariko gabasha. Umuntu yashize ururubuye mw'ibarabara, raba nk'ubu rwaborotse uruja n'uruza, imiduga igumikata ishobora kugonga abantu, twebwe ntitugira aho duca. Umuntu yashize ururubuye mw'ibarabara ntatugombera ineza. Ibi bintu ni bibi cane. Voilà, bakaguma muri ivyo gusa, n'abantu baguma bidoga gusa, ariko kugira ico bakoze wapi. Turi kumwe abagenzi, tubandanye. Uwo mutunzi yashize ururubuye mw'ibarabara twomugereranya n'iki? Urumva yuko yarushizeho kugira ngo apime abantu, yarushizeho kugira ngo arabe umuntu yofuma agira impuhwe, umuntu yogirira impuhwe abandi, umuntu yoba afise umutima wo gutorera inyishu ibibazo. Uwo mutunzi reka tumugereranye n'Imana. Ibibazo biduhanamiye twama twiyumvira yuko vyama biva kuri Satani, ariko Imana yonyene irashobora gushira ibibazo bikomeye imbere yacu kugira ngo irabe ingene tuvyitwaramwo. Mwibuke Farawo yavuze iti ndaza kumurungikamwo impwemu mbi, voilà, ituma umutima wiwe ukomantara kugira ngo niheshe icubahiro. Yesaya igice ca 45 ku murongo w'indwi haravuga ngo ni jewe nkomoko y'umuco, ndumuremyi w'umwiza, ndi isoko y'impore, ndumuremyi w'ivyago, ni jewe uhoraho nkora ivyo vyose. Harashobora kudushikira ivyago rero tukibaza yuko vyavuye kuri shetani, ariko ari Imana yabiretse kugira ngo bidushikeko irabe ingene tuvyitwaramwo. Murumva yuko bisa n'uwo mugani w'uwo mugabo yarekuriye urubuye mw'ibarabara kugira ngo arabe ingene abantu bavyitwaramwo. Ati mbere umuntu aza kurukura mw'ibarabara, jewe nca ndamuha amahera menshi, ubutunzi bwinshi. Voilà, Imana ni nziza cane, yama ihemba abantu bagira eforo, yama ihemba kandi ihemba neza, ariko ivyo ibigirira abantu bafise umutima wo kubona ingorane, bafise umutima wo kugira ico bakoze, abantu bafise umutima wo kugira eforo kugira ngo bahindure ibihe bibi babihindure vyiza. Uwo mugabo rero tumugereranye n'uwo muntu wese abona ingorane, iyo ngorane akumva biramuteye ikigongwe, akumva arababaye kubera iyo ngorane, hanyuma akarondera kugira ico akoze kugira ngo iyo ntambamyi ihave, naho vyoba bimusaba ikiguzi. Uwo mugabo yari asanzwe ari umukene, kumbure n'uwo mwanya yakoresheje yari kuvuga ati reka nigire kwidandariza utuntu twanje, ibindi birabisha, kuko n'abandi bona bariko bararengana, noja kwita mu bitandaba, nzoca abandi baciye. Ariko yagize umutima wo kuvuga ati iyi ngorane ntegerezwa kwikura mu nzira, abantu bategerezwa kurengana ata ngorane, naho batariko barabikora jewe reka ndabikore, ni responsabilité yanje. Ese icompa twese abarundi tukagira umutima, ubwa mbere tukabona ingorane dufise, hanyuma tukipfuza, tukagira umutima uzitorera umuti. Imana iturinde uwo mutima wo kwigira basinda bibazwa kandi ingorane ari nini, dufise ingorane ikomeye cyane. Imana iturinde umutima
ukuvuga ngo nta ngorane ziriho kandi ziza zaratugesheje. Imana iturinde kuguma twidoga gusa ataco dukora. Nkuko twari twabibabwiye uheruka muri wa mugani wa Saruhara rwa Nkomokomo, tukababwira duti tuzobereka ubwenge dukwiye gukoresha kugira ngo tuve mu bibazo turimwo. Nuno munsi rero twagombye yuko iki cigwa kibanza kutworosha, kibanza kudutegura. Ubwa mbere tukabona yuko dufise ingorane. Iyo ni intambwe ya mbere kandi ikomeye, kuko utabona ingorane ntiwoshobora no kwiyumvira kuzitorera umuti. Ubwa kabiri, tumaze kubona izo ngorane twoca dukora iki? Twobikora gute? Mbega vyoba ari vyiza umuntu umwe avyikoranye? Oya, ahubwo umutwaro wa benshi uraremuruka. Umugabo kumbure igihe ariko aratembagaza urubuye rwari ruremeye, abantu bashobora kuba baritwengeye ntibamufashe. Abantu ushobora gusanga baravuze bati uwo n'umusazi, mbega urwo rubuye rungana uko, rungana n'amahero, ararushobora? Umugabo arashobora kuba yakoresheje ingufu nyinshi cyane, ariko afashijwe n'Imana arabishobora. Twabonye yuko nicuya n'akantu akanyikanyiza umusozi, voilà, akikonsantra mpaka rutembagaje. Twabonye yuko yatangaye asanze munsi y'urwo rubuye hariyo inzahabu, hariyo ibintu by'agaciro, amahera, agasangayo n'agakete. Agakete kavuga ngo umuntu akura urubuye mw'ibarabara, izi nzahabu, aya mahera nayiwe, voilà, n'umugabane wiwe. Bisigura yuko mu gihe cyose ufise umutima wo gukemura ikibazo gihanze abantu imbere, vyama ari vyiza, wama urangiza neza, ugira umunezero, ugira amahoro, uraroranirwa, ntukehanirwa. Nimba hariho abarundi babona ingorane dufise, hanyuma nkuko tuza kuvyerekana, abo barundi bose bakavuga bati twese tubumwe, tugira urunani, dukoranira urubuye mpaka turutembagaje, rutuvire mw'ibarabara, turengane, dutere imbere twese atawusigaye inyuma, voilà. Ikizokwirikira ivyo n'amahoro, ikizokwirikira ivyo n'ubutunzi bukomeye, ikizokwirikira ivyo n'umubano mwiza, ikizokwirikira ivyo n'ukuroranirwa. Bavuze ngo kuroranirwa n'ukubaho neza, udakehanirwa, kubaho atacu ubuze, ufise ivyankenerwa, voilà, wivuza, uronka ico ufungura kandi ufise ico ukora. Ibi bintu bavyita les besoins fondamentaux. Ariko rero hari akantu tutokwirengagiza wampaye inka, kuko karahambaye cyane. Baca umugani mu Kirundi ngo atagapfuye ntagakira, kandi ngo akeza karigura. Bagasubira akavuga ngo nta urya katamugoye. Raba, tugaruke kuri wa mugabo. Uwo mugabo yarasanzwe ariko arakora business kugira ngo ashobore kubaho, kumbure yarafise umuryango, abana bari kwishure, ntibagira mineruvare, ariko ariruka kugira ngo bashobore kubaho. Vyamusavye iki? Vyamusavye ko abanza gushira hasi vya bintu yariko arakora. Vyamusavye ko abanza guhagarika rwa rudandazwa rwiwe, voilà, ashira ca gitebo ciwe hasi, asunika rwa rubuye. Ahejeje, twabonye yuko yatangaye cyane. Aka kantu rero mukumvirize cyane. Hari ibintu twebwe abarundi kugira ngo dushike muri ca gihugu c'amata n'ubuki, ca gihugu twaba tuvuga kwa kundi, ca gihugu ciza, ca gihugu giteye imbere, ca gihugu kiryoshe abantu bose boshobora kwipfuza. Ico gihugu vyoba bigoye ko tugishikamwo ataco tubanje guheba, tutagize sacrifice. Muyandi majambo, uko tuza kubibona,
ntimugire ingorane turaza kubibona aka kantu ndaza kukagarukako. Kugira ngo dushike aho hantu twipfuza hari ivyo tubwirizwa kwiyima, hari ivyo tubwirizwa kubanza guhagarika kugira ngo tubanze dusunike urubuye. Kandi duhejeje gusunika urwo rubuye, naho twoba twariko turacoka dufise imicoko myinshi, imiruho, ntitubona ingene tuza kurya, ntitubona ingene tuza kubaho, ntitubona ingene tuza kwambara, ntitubona ingene tuza gusomesha abana, nitwemera guhagarika ivyo turiko turakora, voilà, tukabanza kuvuga dute bagabo, tubanze dufatana amaboko, dusunike uru rubuye turukure mw'ibarabara. Abarundi twese atawuvuyemwo tuzotangara tubonye ivyiza bikurikiye. Woba ubona urubuye amahanga ruri mu nzira iganisha ku iterambere ry'abarundi? Woba witeguye kubanza ugahagarika akanya gatoya utwo wariko urakora kugira ngo wifatanye n'abandi kurusunika urwo rubuye ruve mu nzira, hanyuma usangira umunezero n'abandi? Canke uvuga uti ivyo jewe ntibindaba? Abarundi nitutakora urwo runani ngo dukure mu nzira urwo rubuye mu gihe twoba turubona, ndavuga kubabona urwo rubuye, bizotugora ko dushobora gutera imbere, tuzokwama mu bukene. Nitwavuga duti dushire inguvu hamwe dukure mu nzira uru rubuye, nta nkeka ko tuzobona ivyiza bihambaye. Woba witeguye kwifatanya n'abandi kugira ngo dukureho uru rubuye? Nimba ufise uwo mutima, dusubire mu cigwa gikurikira ndabereke ubwenge tugiye gukoresha kugira ngo turukure mu nzira iterambere ryacu. Imana nibahezagire mwese, dusubire mu gice kigira kabiri. Reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwitonde mukumviriza ibi vyigwa kuko uno munsi nyene turaza kubaha ubutumire bwo kuri ya application. Iyo application nayo iza kujamwo umuntu ashobora canke yashoboye gutahura ibi vyigwa hamwe na ca cigwa duheruka kubereka c'1532. Umuntu adatahura ivyo turiko turavuga ntibinakenewe yuko yoja muri iyo application canke yokoresha iyo application. Iyo application izojamwo abantu babona ibintu kumwe, abantu babona yuko hari urubuye amahanga waborotse abarundi imyaka myinshi, rubabuza ko hari ico wo kwishikanako. Ukaba ubona urwo rubuye ga mwene data, ufise ubutumire budasanzwe bwo kwinjira muri iyo application. Ariko utarubona, oya, nta kibanza ufise muri iyo application. Iyo application ni y'abantu bagomba yuko urwo rubuye ruva mu nzira, hakaboneka amahoro, iterambere ku Barundi bose atawuvuyemo.